ntihagire uzosubira kuza kubabesha kuko muzobona benshi yamwiyitirira yari umuhutu w'umujiji muzirankende Bihome uzobwira yuko Bihome yari umuhutu w'umujiji gusa ako onye kamuzirankende atagashizeko ntimuze muvyemera zo ari karabacamwa kamuzirankende katarimo ako katariko ntimuze muvyemere azo ari kashaka kwisobeka mu muryango atari uwi wabo kuko abajiji nga mu Burundi ni benshi ni benshi mugabo nibica bisigura yuko bose arabo kwa Bihome ngira ngo muravyumva namwe namaze kuvyumva kuko ni Bururi abajiji bariyo Ingozi abadukurikirana Ingozi abajiji bariyo Imuyinga abajiji bariyo none Bihome yarafise abagore igihugu cyose iyo kiva kikageragaye Mwezi Gisabo aranka uko Bihome ni uwo mwanya ubundi ababirigi bashaka barabadagi abadagi bashaka ko Mwezi Gisabo yosinya ibijanye ni ibijanye ni igihugu bagitware kiri wabo banamubwiye ngo uzoguma ari umwami muga natwe dugabe igihugu ati ntibishoboka Mwezi Gisabo ari yanki ati banze mu ndinde nyire kubazarira ku mutima iri ku mutima nawe yari ka Mwezi rero ari ku mutima Mwezi amubari ati babadagi bagira banyice none nkora iki ndabasinyire ati ntubasinyire burya n'uburozi ntubukore mu burozi uwo n'umwamikazi burya n'uburozi rero acaragaruka rero acabwira niba yacabwira Bihome ati Igozani TV Igozani TV wikurikirane nuko bakunzi ba Igozani TV ndagarutse kandi umusatirizi amamuziko sinicara namandi update ndabashikira aje nkariya kugira ngo tubandanye kumbure tuganira uno musero turi ku munsi burya turi kwa kangahe muta umunsi wa kane ku munsi wa kane urakoze turi ku munsi wa kane tariki 6 kwezi kwa gatandatu umwaka w'ibihumbi 2024 tuba tuhari rero ariko kandi twongera dushima Imana kubona tuba turi bazima turi mu ntara ya Muramvya Ikiganda hari anye maze kumva Ikiganda mumaze kumva Ikiganda muca mumenya icyatumye dushika muri kino kibanza hari anye sinzi ko uriko adufasha kugira ngo tugaragare neza duse neza amajwi n'amashusho mubibone neza ko ari karabona inyuma yacu inyubako ihari muca mumenya icyatumye tuza ngaha ariko kandi ndi kumwe numwe ndi kumwe na bamwe kumbure bakomoka mu muryango kumbure udasanzwe ari nabo baduteye iteka noneho kuri Igozani TV aho turi kumwe ariko kandi reka ndabakire mumeze neza mutama yego ndakomeye mudufashe muduza ka microphone yego ndakomeye turabazi ntabwo dukorana ikiganiro nabo tutaza ariko tuba dukeneye ko abari mu Rwanda abari muri Tanzania abari muri Congo abari za Ethiopia Europe hari anye Canada no mu bindi bihugu bitandukanye babamenye babita bande ku kazina kanya jewe nitwa Nsavyimana Gabriel yego musanzwe muri imvukira nyene yo ngahe Ikiganda jewe ndi imvukira ya Ikiganda ndumuzukuruza wa Bihome umwuzukuruza wa Bihome murumva ko umusatirizi nabazaniye umwe mwari mukeneye kumbure hajya hari histoire ndende tuza kumenya ku muzukuruza wa Bihome ariko kandi ibubafu bwanje ndi kumwe n'uwo mutama kandi ndabakire noneho kwindi ncuro ya mbere ku ncuro ya mbere kuri televiziyo Igozani TV televiziyo yacu twese mumeze neza mumeze neza nuko shaje aba bitani Maganya Deogracias Maganya Deogracias yego ariko kumbera iki babise Maganya ivyo byari mu bihe byuko hari twavuka mu gihe c'ikigoyi hari anye ngo kera kandi ngo 2022 ngo umwana ngo barashobora kumwita uruzina rubi kugira ngo azorambe yego nawe yari muri iyo mbera Maganya burya yitwa niswe Maganya y'abagabo mugabo cabandika Maganya gusa bajya bavuga ko izina ryo muntu kumbure iryo zina ryo bajyara gukurikira kunkurikirana ni kimwe no kuryemera n'ikindi yego me byarahurishanye kuko data ciyaho nzigana na mama jenye ya Maganya aca baratanguye
So reka renda bakire mwese aho mubona ko ndi hagati ndi kumwe n'abatama b'inararibonye noneho mu gihugu cy'u Burundi, ariko kandi ni bamwe mu bakomoka mu muryango wa Bihome aho tuzi ko ni umuntu akomeye cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi, aho afise na histoire nziza cyane mu gihugu cy'u Burundi. Bihome yiguze umwami, sivyo none gamute? Yego cyane. Mbega Bihome ninde? Bihome ni mwene Kamana. Kamana wanje. Kamana ka Mukakuzo. Mukakuzo wanje. Mukakuzo wanga ya bitatu. Ngaya bitatu wanje. Ngaya bitatu wa vyakera. Vyakera wanje. Vyakera vya Mukobe. Vya Mukobe wande. Mukobe wa ntibashishwa yeza ngaha. Mutariko tugaruke nawe. Urinde wande. Imaganya mwene Kureha wande. Kureya wa Bihome. Bihome wande. Bihome wa Kamana wande. Ka Mukakuzo. Mukakuzo wande. Mukakuzo ngaya bitatu. Ngaya bitatu wande. Wa Mukobe wande. Wa ntibashishwa. Nuko turi kumwe rero murumva ko bibuka cyane nk'ubu nanje wombaza ati neri wande. Navyorangira ntageze kure. Mutama uno musenda agomba yuko tumenya neza na neza ubuzima bwaranze Bihome. Jewe nababariye ko ndumwuzukuruza. Ivyo mumbaza vyose mumbabarire. Ibinanira murabibaza data wacu nguyo umaganye. Mugabo jewe nagira ndababarire. Ivyo data yapfuye ambari nitwabihuriza ko na data wacu nibaza ko muzo wamugiye mutwaye umucukuri. Urakoze, reka duheri wawe. Uko bavuga batufise se yipfutse umugani wa sekuru. Urakoze. Jewe rero nagira ngerageze. Bihome rero muzokumva abantu benshi bababesha ngo yavuka ngo ngaho Ikiganda. Sivyo. Sivyo. Bihome ntabwo yavuka. Gusa Bihome yaguye Ikiganda. Siho yavuka ariko. Siho yavuka. Kuko bamwisha ari nyuma y'umwami, yari umwate mukuru w'umwami Mwezi Gisabo. Bihome yavuka ahantu mu Bukeye hitwa Ikigereka muri komine Bukeye mu ntara ya Muramvya. Uwo munsi bamwica rero basogokuru aribo babo Kureya se uyo data waca kubwiye be na sogokuru Rudasugwa n'uwitwa Kivumi n'uwitwa Kiyanda. Bari bakiri bato. Bari bakiba mu Bukeye baba kwitongo kwa se Bihome. Bihome rero yaguye inyuma y'umwami agwa Ikiganda. Mugabo ntiyaguye Ikiganda ava Ikiganda nyine yava mu Bukeye. Muzokumva rero benshi bamwiyitirira bavuga bati abanyembuye turabo kwa Bihome muze muvyemere. Ubundi abo kwa Bihome neza na neza ni mwebwe. Turazwi neza kandi turazinanye n'amatongo turayasangiye twebwe nta ucamwe uwundi. Twaragawe twaza hasi. Ingene rero iryo tongo tubamwo ngaho Ikiganda ryabonetse. Nishumbusha umwami Mwezi Gisabo yahaye abasigwa ba Bihome. Yarihaye mwene wabo yitwa Mukozi. Aca rero azaho arereraho sogokuru Rudasugwa. Arereraho Kureya se uyu data wacu. Arereraho n'uwitwa Kivumbi n'uwitwa Kiyanda. Rero benshi muzokumva babicurika bavuga ngo yemwe ngo Bihome yavuka Ifota, ngo Bihome yavuka mu Rutegama, ngo Bihome yavuka Kiganda. Ivyo sivyo. Ntihagire uzosubira kuza kubabesha. Kuko muzobona benshi yamwiyitirira yari umuhutu w'umujiji Muzirankende. Bihome uzobabwira yuko Bihome yari umuhutu w'umujiji gusa ako onye Kamuzirankende atagashizeko. Ntimuze muvyemera zo ari karabacamwa. Kamuzirankende katarimo ako katariko ntimuze muvyemere. Azo ari kashaka kwisobeka mu muryango atari uwi wabo. Kuko abajiji ngaha mu Burundi ni benshi. Ni benshi. Mugabo nibica bisigura yuko bose arabo kwa Bihome. Ngira ngo muravyumva namwe. Mwamaze kuvyumva. Kuko ni Bururi abajiji bariyo. Ingozi abadukurikirana. Ingozi abajiji bariyo. Imuyinga abajiji bariyo. None Bihome yarafise abagore igihugu cyose iyo kiva kikageragaye. Nibaze babahende murabamenyesha amakuru rero ngo bave mugira ngo reka ngo tuvyemere byose. Ni certificat
twahawe n'umukuru w'igihugu yigiriye nyanicubahiro Petero Nkurunziza nitwe tuyifise isertifika Rufyiri Gaburiyeri ujya araba ivyo biturere mu Burundi yaduhaye nitwe tuyifise uzoza bahenda rero muraca mu musaba iyo certifica mutimege iyo certifica iri heye niyayironka twebwe tuzoba turiko tumwaka inkuba yaka igiti ariko ni vyiza bihome ntacitwa umuhutu bihome ntacitwa umututsi bihome ntacitwa umujiji ahubwo ni incungu y'u Burundi kuko yacunguye igihugu cose kuko umwami iyo bamwica ubu tuba turabadagi yego muravyumva ko tuba turabadagi tuba turababiri rero ko twagize Imana agahwera akigura igihugu akigura umwami yari Sebarundi nico gituma rero twebwe tutovuga tuti yiguze umuryango w'abajiji yiguze imiryango yose y'abarundi bari ngaha muri iki gihugu c'u Burundi ico gituma ndetse n'abadagi bategerezwa kudushumbusha kuko twarabatsinze ubu twarikukiye na cyane reka rero tugaruke nawe Mutama kumbure mutubwire ido nido ingene bihome yabaye incungu kumbure y'u Burundi byagenze gute kumbure ingene bihome yabaye incungu y'u Burundi yari bisanzwe bikundana n'umwami bakundana n'umwami Mwezi Gisabo Mwezi Gisabo aje mu gutangura gutwara bamwatirinwe atwara igihugu c'u Burundi Mwezi vyari kumwe kandi urazi umwana yavutse w'umwami ntiyarererwa kwa se burya Mwezi Gisabo yarerewe ahantu hitwa mu Rutana acadugana n'abihome rero bihome vyari byaragumanye isha biradugana baca bashikira mu buki aho bihome yavuka rero ikiganda bahaza bari mu mwanya wo gushaka kuganura yabanza gutangura kuzoganura akabanza guca mu rubumba wa Nkonda aho hiyo hanyuma yagaheza akabona kuja atanga umwaka rero bihome rero kugira yigura umwami abadage bamusagirije Mwezi Gisabo ati sinya rero bantu sinye ngaha Mwezi Gisabo aranka uko bihome nivya uwo mwanya ubundi ababirigi bashaka barabadagi abadagi bashaka ko Mwezi Gisabo yosinya ibijanye ni igihugu bagitware kibi wabo banamubwiye ngo uzoguma ari umwami muga natwe dugabe igihugu ati ntibishoboka Mwezi Gisabo ari yanki ati banze mu ndinde nyire kubazarira ku mutima iri ku mutima nawe yari ka Mwezi rero ari ku mutima Mwezi amubari ati babadagi bagira banyice none nkora iki ndabasinyire ati ntubasinyire burya n'uburozi ntubukore mu burozi uwo n'umwamikazi burya n'uburozi rero acaragaruka rero acabwira niwe yacabwira bihoma ati bome ndatewe rero burya nambuke ngende ati ntiwambuke nizo mpozo zawe nambare bo kwiki gihugu bacabagitwara kutabasinyi nizo mpuzu zawe nambare hanyuma ugende wewe bo kwiki gihugu babagitwaye Mwezi ati none urarinda ati mpugende ni kuvuga bihome we nyene yisabiye impuzu za Mwezi Gisabo ati ntabwo jewe niyambarire wowe ugende hako bo kwicana igihugu cabagite kigese ariko ico gihe kumbure bihome asaba impuzu umwami Mwezi Gisabo ntabwo yiyumvira ati ese umuntu ari kanyaka impuzu nambara we azambare ako kantu kumbure we ntiyakiyumvira yamubwiye ati jewe sindakwaka ubwami nshaka guhunga gusa ntibakubona nibapfumbaza bice jewe mama cara genda agiye rero niho banwe bihome rero bihome baramutora nawe Mwezi yaje bamutora mu gishingo ca Mwezi Gisabo baca baramwicare ati baboti none Mwezi ari hengo ndi hano ca baramwica nawe Mwezi nawe yagiye yego burya none bihome yarasana Mwezi Gisabo n'umwami Mwezi Gisabo barasa ku buryo bw'uko abadagi bari kureka kubatandukanya twe tubona ndukuri ngo barasa neza cyane bahagaranye ntiwomenya umwe yarapfuye ijisho undi agapfiride bose barapfuye amaso ari babiri bihome n'umwami Mwezi Gisabo bose bari bapfuye amaso ajisho undi agapfa kandi nta sano bari bafitaniye ku buryo bw'uko abantu bashobora gusa kumbura ataco basana urumva gusa ko umuntu mushaka gusa ataco musangi yego
nawe uva ngaho uje hari gashiko ati bakavuga ati umwana nuwo kwanaka kandi atari wo kwanaka sanga ikiganda ndafise uwo sanga ikiganda bafise uwo musi yego nuko bihome arambaye impuzu z'umwami Mwezi Gisabo abadagi baramushitseko ati nguyo mwami Mwezi Gisabo uravuze ko bace bamugandagura mu gishingo cy'umwami Mwezi Gisabo dushaka rero tugarutse gato dushaka eske urugendo dufashanije gato urwo rugendo rwa Mwezi Gisabo byaci bigenda gute yahagenze gute yahungiye he byagenze gute ukuntu Mwezi Gisabo yahunze biciye bihome ku mutumba wa Nkomwe ngahi Kiganda ahantu mu rugo rw'umutama yitwa Gwango Gabriel rero Mwezi Gisabo ahunze yafashe inzira igenda mu gishora ca Giheta harya wumva abavuzi b'ingoma avugiriza ingoma niyo nzira yaciye agenda ajanye mu ijoro kandi n'amaguru kuva ngaho Kiganda bajana n'amaguru n'abagendanyi biwe bandi basigaye abarundi bakera bari bazubwenge kubera yuko umwami bamuha ico bita amaparfait niko muvyita mu gifaransa umwami rero baramusiga ibimoga aho yaca yaramota rero baba kugira bazimanganye ako kamoto kayo mavuta baba bamusize kugira ntibahamenye baca bafata amase y'inka bakagenda bayasiga inzira yose yaciyemo kugira ngo kakamoto gahere ntigahere urumva gusiga amase kuva Inkomwe gushika mu gishora ca Giheta yarafise abagendanyi yarafise abantu bamukunda urumva ntivyakorwa nabo bagendanyi bonyene n'abene gihugu barafasha kuko babona yuko umwami ageramiwe acaragenda gushika no mu Giheta rero hajye uzumva kwa baranshaka nambari baranshaka Antime niwe yari umukuru wavuze b'ingoma wo mu Giheta baca munyegeza mu giti baca amasaka ego mu giti baca amasaka abadagi bukeye baraza kuraba ati twari twishe umwami tugira dufata igihugu kuko umwami urumva bamwoza ijoro n'umurango bakamusiga n'abamujanye hari naho kumbure atahonyoza hasi kirenge bagenda bateruye kuko uterurwa na benshi ushika iyo ushaka yego rero Mwezi Gisabo rero baca munyegeza mu giti baca amasaka abo badagi baje kuraba ngaho Inkomwe yuko baraye bisha umwami ngo bagira bashikira igihugu ntibyaboroheye basanze bisha umuntu afise amaga bihome none umwene gihugu n'umuperezida barasa basanze bisha umuntu asanga bisha umuntu asa na Mwezi Gisabo ariko atariwe mugabo atariwe ariko yambaye impuzu za Mwezi Gisabo ati bivuze ko yuko umwami atari ugupfa gukorako ati umwami ntapfa guhwera uko ati bwa bundi umwami ntapfa yego ati kuko uyu twishe siwe si Mwezi Gisabo mugabo akumva mu gishora hariya umwami haraye hose harangwa n'umurisho w'ingoma nico gitumwe n'umurisho w'ingoma ari ikintu gikomeye cyane bakumva ingoma ziguma zivuga none bwa bundi umwami ntapfa ntapfa bwa bundi wo twishe siwe baca bafata rero inzira barashibuka no mu gishora bakurikirana iyi ngoma zizana bagenda barabaza nta mwami yaciye ngaha oya nta mwami yaciye ngaha ntawe twabonye nawe mwabonye nawe twabonye baragenda kubera yuko yaranyegeje mu giti baca amasaka nayo mase bagenda barasiga inzira kugira ngo iyo parfait izo mbazi bari amavuta bari bamusize ntibyumvikane baramubura mugabo bakabona abavuzi b'ingoma baguma bavuza ingoma n'akanyamuneza kenshi bakayobegwa ivyo ari byo niho rero baca bibaza bati bo ubu twogira politike tukavuga duti abona babiriki abadage bati ubu twomuhamagara Mwezi Gisabo tukamubwira yuko tumusinyira amasezerano yuko igihugu tugisangira agatwara igisata tugatwara ikindi twebwe ntaco byo dutwara mugabo duve kuronka yego turonke na Gisabo rero
kubwo bati none ubundi ho konyegeye mu giti baca amasaka none bica bigenda gute biherera abarundi banje ndabataye reka ngende ndababo badagi ico bambarira icarico niko guca baza rero ngaha kuri traité y'ikiganda ngaha baranahabona inyuma yacu sinzi ko cameraman ari karahabona niho duhagaze niko guca baza ngaha kuri traité y'ikiganda ngaha abadagi bakicarana kuri rirya buye munzobona hajya hanyuma bagaca bamubwira bati mwezi gisabo uremera ko dusangira igihugu mwezi gisabo ati none ngire gute ati rero kugira tukwemerere yuko dusangira igihugu ugitwara ikimanyu tugitwara ikindi tanga inka 424 inka 424 424 yego mwezi gisabo aritegereza ati nta kundi jewe ndavyemeye kuko urumva ari inka zicungura umwami zapfa kubaganwa kubatware mu bene gihugu atwara barazitondanuza zose zirakwira abadagi rero burya ngo nta n'amasezerano bigeze basinyiranira ngaha kuko mwezi gisabo ni yarazi gusoma no kwandika yego nta shuri yari yaragiyemwo avyemeye rero bati sawa igihugu rero kirabananira kugifata kuko hari abarundi b'intwari hari abarundi b'intwari b'ingwanyi bagwanisha imiheto n'imyampi n'amacumu burya baragwanije abadagi gushika aho babatsinda igihugu gica kiragaruka y'amasezerano yo kumunwa acaherera ngaho mugabo izo nkabo badagi bazitwaye ivyo murumva ko igihugu capfuye kure cyane bisigura rero yuko abadagi naho batsinzwe yego baratsinzwe none bihome ntibomuriha izo nkazo ntizavyaye ntiboziriha abapfuye bakagandagurwa mu rubumba indago bari nyuma ya mwezi gisabo erega kuri ndashika inkomwe ntiyapfuye kuhashika yashitse inganda zagandaguritse ziri nyuma yiwe abadagi bariko barasaba muga ntibabamaze abarundi turacari uga turi benshi cyane nuko tugaruke kandi nawe mutama imbere yuko bihome yitangira kumbure umwami mwezi gisabo mwatubwiye ko umwami mwezi gisabo yegereye umwami kazi amuhanuza ati je bujyanye abadagi bariko bansaba kumbure ko twogabura igihugu bagatwara igice nanje nkatwara ikindi namwe kumbure bihome yoba yarashikiye umuryango avuga ati je bujyanye ngomba ndafite cyiyumviro cyuko kumbure no kwigura umwami kumbure nabo yarahanuje kugira ngo afate iyo ngingo kumbure yaho yo kwigura umwami mwezi gisabo iyo nama yo kugira ngo ateguze mu muryango iyo nama burya umusirikare yagendanye n'umuperezida ndasaba kuja kugira inama n'abanyagihugu inyuma ihome yitanze kubera umwami n'igihugu kireka inyagwe yabanza kuja kugira inama n'umuryango yacatinya none nico gituma yo yitanze kuko atawureze kuja guhanuza ngo yafashe ijambo ry'ukuri ati igihugu coba kinyazwe bamwisha akaruhanuje ntoba witanze rero urumva rero n'ubundi nizo nka 440 zagiye bihome yarimo n'inka nagwe zagiyemo muri izo nka 400 nizabiho harimo nizabihome zagiyemo zari mu bukeye zari mu bukeye badata basigari imvuvyi umwami wenyene gusa cyabahagaka kamwe hagaruka yavuye mu gishoro yabagaka kamwe ngo we mukozi genda ukamira abana babihome bakure acha nyo iyo tongo turimo mu kanerwa n'uyu munsi niryo turimo namukozi yapfire muri iyo tongo kandi mukozi yareza abo bana gusa namukozi nta mugore yigeze azana wundi yareza abo bana gusa n'ubu turacari imfuvyi Nuburacari imfuvyi ko soko yapfuye akacabu twani ivyo yatunze data kaguma ari imfuvyi none umva dufise iki n'amatongo bari guhabwa yose yaciye atwagwa n'abazi ubwenge kuko twe badata batari bwacu ubwenge yego tugarutse gato kandi tuba dukeneye kubona icibutso ca bihome kumbure kuko murabona ko no muntu yitangiye bihome kuba bashaka kumubona cyane kumumenya bo mumenya gute canke bo mwibukira kuki ega bihome yaramaze kwibukwa
bari bamwibagijwe n'intwaro zahetse kuko naho bamwigisha muri za kaminuza ntibabona yuko yagize ikintu c'akamaro nka Rwagasore na Ndadaye. Ubu rero aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu yirenganiye nyakubahwa Nkurunziza Pierre aduhereye urupapuro rw'umutsindo rwa Bihome yarapfuye turarufise. Urwo rupapuro muri nago turarufise yego yaraduhaye urupapuro rw'iteka uko Bihome yiguze igihugu. Ubu ni hatanguye kwibukwa. Iyo batangura kumwibuka imbere y'igihe Bihome bari umunyamateka akomeye cyane gose. Nayo imva yiwahiri muyikeneye n'ubu nje kuyibereka ira hafi naha hafi ku mutumba nkomwe ngaha hafi nko ku birometero 3-4 gutyo. Murashobora kuhabona mugabo nk'umuntu yapfuye mu 1993 ahambwe mu kirago canke ahambwe mu ivugu satani isandugu y'icuma yariyo canke y'igiti canke iki canke ngo bashireko n'isima. Ivyo bimenyetso sinjobora kubibaha mugabo baranyeretse ikibanza yahambwemwo kuko naheretswe n'abakomoka kuri muramu wa Mwezi Gisabo ni mwitongi wabo. Urumva ntiwoyoberwa ahantu hahambwa umuntu w'intwari nk'uyo. Na cyane turangiza rero ikiganiro kubera ko amazi yazindutse ageze kure mu kibanza ca Bihome. Wewe haraje kumbure ikintu kumbure cyo ubona ko mu gihe wogira icyo ukoze igihugu kitogwa mu kaga canke mwene so canke mwene nyoko canke umurundi canke umurundi kazi atogira icyago kumbure agwemo mu gihe ufite icyo wokora. Urabona ko wokwitanga ukitangira uburundi nkuko Bihome yabikoze ico cyoshoboka. Aho urabona ko kwitanga uvuga ati jewe hako igihugu kigwa mu kaga canke hako umutumba wiwanje mbako canke mvukamwo kibishoboka cyoshoboka. Hako nk'urugwaruka kose runganiki hako urugwaruka gogena no fuma ngenda jewe. Ugeno kenera ifyigo giwawe kugira ngo nkire wori no guha nabe ubona ibyo wowe ritanga. Nagira jewe mvuge ku ruhande rw'iwanje kwitanga witangira igihugu ni vyiza cyane. Mugabo kwitanga witangira umuntu ariko umuntu nabari umwene gihugu nawe oya ku umwene gihugu no kuba umukuru w'igihugu sico kimwe. Oya umukuru w'igihugu bamwishe nawe ntaho busigaye. Nivyo nawe ntaho ubusigaye. Umukuru w'igihugu niyo yitwa igihugu. Mugabo umuntu agiye ari umwe ugashobora kumwigura wewe ntubu mwiguze ngo kumbe n'urukundo rwa cyane. Hari naho biba ari bishobisho mugabo umukuru w'igihugu canke umwami w'u Burundi birumvikana cyane yuko utegerezwa gukora ibishoboka byose kugira ngo ntahwere kuko kera bavuga bati umwami apfuye bavuga ko aratanze. Umwami apfuye bakayoberwa ikimwishe kuko umwami mu gupfa yihubuki kandi yabwihabizi yuko ashaka yuko igihugu asubirirwa n'umuhungu wiwe canke samuragwa. Ibintu nk'ivyo niko byari bimeze kuko n'abaganwa babanza gukorana kugira ngo bavuge bati ujya mwana nahari karakura niwe azosubira mu kirenge case ndetse bagafata n'ikirenge cy'uko akura bakigera mu giseke cifu kugira umwana kure babona neza yuko ari karakura ca kirenge kimaze kuba ikirenge c'umuntu w'umugabo. Umwami bamutegeka kwihubuki ubwo buki rero ubujya buki ubwo buki sibujunywa ubwo buki bwari ubuki ishano ni kuvuga yihubuka ari ryoshano kumbura bibona yuko agomba acatanga abisomana wiwe. Yego rero urumva kwitangira umuntu ntuba witangiye umuntu asanzwe uba witangiye umukuru w'igihugu nka kujya kwa zijya ngo ubona zigendana n'umukuru w'igihugu. Harya imbere yuko wica umukuru w'igihugu ubanza kwica bajya abasirikare bose bari nyuma yiwe. Bihome nawe yari umwate kurya kwa baryo ubona zijya ngo abona zigenda inyuma y'umukuru w'igihugu ari ku rugendo. Ntibyumvikana rero nubwo twabatirijwe urinze wigura umuntu ngo umwiguze nko kumusa w'inzoga
kanya ngo mwiguze nko kwitongo uba wiyahuye uja mu muriro udahera nuko turangitse ikiganiro ariko kandi twibukanya Mutama mbega kera hari ikintu bita umuganuro mbega umuganuro cyari iki byagenda gute kugira ngo umuganuro ube umuganuro jiwe narawugiye ko kangahe rimwe hatwara mwambutse umuganuro wari umwaka wo guhezagira imbuto nta wasora amahondo mwamataganwe kandi niwo mwaka baca barira mu mutsima ari w'amahondo ari w'uburo nibo baca bawurira agahezagira imbuto ati mwese umuganuro genda musora imbuto hari mu kwezi kw'icumi na kabiri itariki 13 niho yaganura inoheri yaba 15 mugo mwami yarayaganuye niho baca basohora amahondo bakabiba amahondo kwari ukugura umwaka abanyagihugu nuko tubashimira kumbure ku karyo n'akanya mwaduhaye ariko icari kiryoshe kera gusumba ubu niki cyari kiryoshe kera gusumba ubu nuko dufate mwebwe mwakuze kera nuko kera ibubona amacakubiri batera mu bantu nta yarariho ibubona bavuga by'abahutu n'abatutsi nta byariho umuhutu ashitse mu rugo rw'umututsi yararyama bakamuha inzoga akinywera akiryamira ngaho agasaba indaro akaryama bukeye bakamuherekeza kandi ayo macakubiri mu mashuri babigira ku mayeri nta mwana yabaze ubwoko bwiwe mu ishuri mugabo byagiye biraza buhoro kubera byatewe n'abazungu ariko murabona yuko ubu biriko biragabanuka yego vyaranaheze ubu vyaraheze kandi murabona ko igihugu kiri mu mahoro kandi murabona yuko abantu bahuriye mu kabare basangira bakayaga badasangiye n'ubwo bwoko wumva batwinjizamo ubu ufise ivyiwawe biba ari ivyiwawe kandi ubu umurundi wese ariyumvamwo ko igihugu ari gwiwe arabona ati jewe ndi umurundi kandi nzorya ibivuye mu kuya jewe mbitse Aicho gituma nagwa agasore yavuze ati bisuma nabambuzi ati mubiyamiritse tubiyamiritse kandi muturacyabiyamiritse kuko ivyo yivye ambaze jewe kandi igihugu kucigura ni vyiza cyane gusumba kandi urabona no mu nyuma za bihome wagasore yariguze igihugu Ndadaimera Kiwere yariguze igihugu ni benshi imfura z'u Burundi ziguze igihugu ni benshi cyane rero nivyumvikana ingene bihome yari kureka ngo mwezi gisaba hwere kuko mwezi gisabo naho yari guhwera bihome ntaco yari gushobora gutwara oya ntibyakunda arakabona yigiriye rero mugabo agende neza yagiye nk'umugabo yego nuko reka tubashimire cyane ariko kandi subira mutwibutse twari mu yihe ntara mu yihe komine kuwahe mutumba kumbure umutumba ni Kiganda tukatuvuka mu Kanerwa aha ni komine Kiganda mugabo bafashe kuvuga ko ari ifatanya na Rutegama muga turi muri komine Kiganda mukaba mwitwa bande ku myaka ingahe Maganya Deogratias mfise imyaka navutse 46 uraburiye cemo haro ucumbi yafise ariko natwe nawe tugusezera musanzwe mwitwa bande mutwibukije akazina ha makumbure dusezere bariko baradukurikirana jewe nitwa Nsavyimana Gabriel uyo Mutama aransumba gose ni data wacu eko muva mu bwoko buramba cyane oya ntaco dutanga ku Imana itanga ivyishaka nawe uvyakira uko biguhaye jewe mvise imyaka 72 gusa 72 yego so reka tushimire abadukurikiranye kuva mu ntango gushika kwiherezo ariko kandi nongera nshimira abene gihugu canke abarundi n'abarundi kazi babadukurikirana ariko kandi nkavuga ati wowe utaradufyondera handitse sabone cyangwa subscribe kuri Igozan TV tuba tuhari kugira ngo tubashikane aha canke hariya twari rero muri komine nziza ya Kiganda tweko turaganira n'abatama bahanyene batuganirira muri tumwe twakeraho mubona ko arabakurambere reka yenda ndabasezere nk'umusatirizi ndabwira ko ndabakunda cyane nejo tuzogaruka kugira ngo dutere ryarenga murakoze nawe Igozan TV, Igozan TV, we could cry, oh.